bamenye bazindukiye ku kamogi kugira barondere umunezero. Bazi igitigiri c'abagabo bafise inoti bararanye n'abamaraya kugira barondere umunezero. Ntiyobewe ingene bimeze, ntiyobewe aho vyapfiriye, ntibuze icikoresha. Ijambo ryayo ryonyene rirategeka bikabaho, ivuze gusa iki nikibeho gice kibaho. Ntinaniwe vy'ukuri, ntinaniwe no gukora. Ca tubandanya rero n'amajambo y'Imana aza kudufasha kubona ko gukora kwayo hari ibyo dufise na twebwe tuba dukeneye ko yokora, hanyuma naho itananiwe ntibiraba. Ariko kandi hariho ibyo dukwiye kumenya vyodufasha kugira ngo uko kutananirwa kwayo kudushikaneko ububasha bwabo. Imana ishimwe cane. Mera akayambura hafi yawe uti Imana twaje gusenga, umuremyi wacu ntinaniwe no gukora. Amen. Inkuru nziza kuri twebwe. Amen. Waratumye nk'umuntu kwa perezida canke kwa mushikiranganje, hanyuma kabona vyaranse canke vyaratevye, kandi ukabutse kwa gukunda. Urashobora kumubaza uti ko nta ngorane mwagize, ngo ntivyoba vyaranse ko mubonana, canke ubwo ntiyoba atakwakiriye, ngo ntiwoba waragize ikibazo co gushikayo. Kubera n'umuntu ashobora kuba bloke, ashobora gutangirwa, ashobora guhura n'ibariyeri, ashobora guhura n'igipolisi kivuga ati hagarara nyene. N'umuntu ashobora guhura n'indwara zikamumaza igihe ahantu. N'umuntu ashobora guhura n'abamurusha ubukuru, ashobora guhura nabo arinda kwikuruba imbere, arinda kunama imbere, arinda n'umuntu naho gukunda yobana umuntu. Ariko Imana ivyo vyose ntibitangira, nta wirusha ubukuru wirinde kumunamira. Amen. Nta kirusha ububasha, oya. Numva ari ugutahura kundi, numva umutima wanje uriko uraronka amajambo y'Imana duhava duca dusoma, kandi nagira ngo ndabibutse tunabishimira Imana ibikorane vyiza vya Heavenly Open vyo mw'ijuru vyuguruwe. Alleluia. Tubishimire Imana, twongere tubibemwo. Amen. Yesu ashimwe. Maze iminsi mfashwa n'amajambo y'Imana, sinzi ko noyaherako canke ko noyaherezako, mugabo n'amajambo y'Imana anyereka vy'ukuri ko hari ibintu mw'ijuru barungika. Kandi kuva Yesu azutse agasubira mw'ijuru, Yesu ashimwe cane. Kuva Yesu azutse agasubira mw'ijuru, ari hariya iryo jambo ngo adusenge. Wewe baza kurivuga iki? Omenga n'agafamiye karungitse umwana wako nka hariya muri vya bihugu mwemera. Reka naje ndavyemera ku mpande zimwe zimwe. Urumva? Hanyuma rero agaca ashikayo akagubwa neza ku bintu bimwe bimwe mutaguweko neza ino nk'idorari. Akagubwa neza ku dorari. Hanyuma mugabo akaba yajanywe na misiyo. Yajanywe misiyo turayumva twese. Ari kuri misiyo. Ako duca tuguma.
ari kuri misiyo y'umuryango wiwe. Hariho abantu babigira gutya, hariho imiryango ikundana, baragurisha agatongo bati uyu tumurungike, hanyuma niyashikayo azobimenya neza, turabivugana kandi bakabigira. Nuko rero kuko ari kuri misiyo araza yasize bikenye kuri ba bantu biwe, hanyuma ashitseyo, yashitse iyo biri, ashatse arabarungikira, abasugumira amakonteneri y'ibintu aguma ashika amakonteneri aguma ashika. Rero Yesu yavuze ati ninasubira kwa Data muce mundorera ahantu mugume musenge, nzobarungikira umweza. Haleluya, haleluya, nzobarungikira. Rindi jambo twasangiye sinzi ko mwabibonye mwico ririmo riguma rifasha cyane, ni jambo riri mu Baroma, ijambo ritubwira ngo aya mwami muranye Efeso 4:8 ngo yaraduze baja mu ijuru wacasuka ingabire, acasuka ingabire, acarungika ingabire. Ubu rero ingabire mu Gifaransa ni don, mu Cyongereza ni gifts, amakado. Rero ubu Yesu ahari agomba arunguruka ati hari undi mwana yavutse, reka nawe ndamurungikire. Reka hari undi yavutse mu muryango wacu, reka nawe ndamurungikire. Reka hari uwo byagabanukanye, reka nawe ndamurungikire. Reka hari uwo ugeze kuha. Haleluya. Ashaka kuba mikoro yindi barishimwe. Haleluya. Abantu mwe maso birakura mu mavuta akusoga vuta. Ese ashimwe cyane kubera tuzi ko abari inyuma badashobora kumva uri imbere bica bikugora. Mube maso rero burya mwebwe nzoza murahenzegirirwa mu bihe. Haleluya. Mbega hariho umuntu byagabanukanye, reka ndamurungikire. Mbega hari ugeze guhabwa ibirenze bimwe na mu bwa mbere, uko wabaye umwizigirwa mu bya mbere akwiye kuba umwizigirwa mu bindi. Wabaye umwizigirwa mu byoroheje akwiye guhabwa ibindi bikomeye. Wabaye umwizigirwa muri bito akwiye kugirwa umwizigirwa muri byinshi, muri binini. Wabaye umwizigirwa muri bike akwiye kugirwa umwizigirwa muri byinshi. Uwawe undi rero ari iwabo nicyo ariko arakora. Mbega hariho wabaye umwizigirwa muri bimwe bike namuha kugira ngo ndamurungikire ibindi byinshi. Ibyo ni byo Yesu ariko arakora. Yaradutse arungika ingabire. Mbwira karo uri hafi ya tutumva gute bwana umubabazi. Ndabaye umunota mu biganiro ibintu byumva gute. Oho, Imana ni nayo yo gukora ibyo mu ijuru bya ruguru. Haleluya. Ayandi majambo n'amajambo tubona muri Bibiliya umwanya munini atwereka ko Yesu ari umuherezi mukuru aganza urugo rw'Imana, kandi uwo muherezi mukuru aganza urugo rw'Imana. Umuherezi yinjira ahera ni imvugo ikintu cy'ukuri cyabayeho, ariko kandi cyari cyerekana ubuzima bw'impwemu n'agakiza tuzobamo. Yesu ashimwe cyane. Igihe abantu basenga hariho ku ibaraza hariya, hari ihuriro ry'abasenga, hariho na hariya ihinyegeje hinjira umuherezi mukuru wenyine, kandi winjiramo rimwe mu mwaka. Nageze no kwinjirayo ntiyapfa kwinjirayo, yarihumanura kugira ngo ntasigarane n'akantu
k'agacafucafu uko ngo agiyeyo afise ibintu bibi kuri we yaca apfirayo nahera y'Imana. Imana ntijana n'imyanda, ntibyakunda kwabaho yaca apfa. Ico ngo catuma kugira ajeyo bamwambika ikiziriko n'inzogera. Turamaze kubisangira ngaha inshuro nyinshi murabizi. Bamwambika ikiziriko n'inzogera. Iyo nzogera yayivuze kugira ngo abamenyeshe ko kiri batapfiriye. Ico kiziriko caguma hiyo kugira ngo ninyaramuka apfiriyeyo kuko ntawe uharaza gucajayo baze gukwega umurungu batarinze kwinjirayo n'ahera h'Imana. Ariko rero hari ibintu byari biri ahera h'Imana, ahera cane. Haleluya! Hiyo niho hari isanduku y'isezerano. Hiyo niho hari amasezerano y'Imana rero abizeye ibyo mw'ijuru. Amen. Isanduku y'isezerano yari ibintu byinshi. Niho yari ingomano, niho yari inkoni ya Aroni, urabisoma mu Baheburayo. Yesu ashimwe cyane. Niho yari igitabo cy'ibyagezwe by'Imana. Ni ukuvuga kumenya ijambo ry'Imana ukanywana nayo. Manu ibidutunga ku munsi. Inkoni ya Aroni ugutwara n'ubundi bwiza ko yari inkoni ngo yadutse iramera amashurwe atawubizi situa wabisiguye dubi. Yesu adufashe cyane. Hariyo amasezerano y'Imana. Aho hantu Yesu niho yatwinjiriye. Bibiri ivuga ngo yaratwinjiriye aho hantu. Nk'uko umuherezi rero yava hariya azaniye rya koraniro ryose ibyavanye ku Mana, kuko niho bavuganira n'Imana, niho bumvira ijwi ry'Imana. Nk'uko umuherezi mukuru yaza azanye amasezerano, azanye n'imbabazi, kuko yaba yajanye amaraso yo gusaba imbabazi kuri iri hanga ryose. Azanye imbabazi. Ubwo Yesu yatwinjiriyeyo duhabwa guharirwa, duhabwa amasezerano, duhabwa kubaho, duhabwa ijambo ry'Imana, duhabwa kubaha Imana, duhabwa byose. Kandi ubu tuvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo Yesu ni uwo muherezi atategerezwa gutanga yiwe amaraso y'amapfizi, ahubwo ngo yatanze ayiwe maraso atagira agasembwa. Ibyo asaba n'ibyo akora byemewe gusumba iby'abaherezi bose. Nicyo gituma dukwiye kunezerwa ko dufise umuherezi mukuru aganza urugo rw'Imana, ashoboye kutugirira neza. Haleluya! Ibyo byo mw'ijuru byuguruwe tugenda turabibamo intambuko ku yindi. Haleluya! Nana rero ndikora tugira sangire amajambo ari muri Matayo igice cyawo cya 6 murongo wa 24 kugeza ku 33. Haleluya! Mana yacu ni nziza kandi n'umugira neza. Haleluya! Musome mukiganyira. Nawe usaba abantu babiri kuko yokwanga umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Nico gituma ndababarira nti mukaganyire amagara yanyu ku byo muzorya canke ku byo muzonywa canke ku byo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya canke umubiri nturuta ivyambarwa? Nimurabe ibiguruka byo mu kirere, ibi biba ntibishwabura kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha mu kuboko kumwe? Ikibaganyisha impuzu ni iki? Nimurabe amashurwe yo ku misozi ingene akura, ntirirwa aratama ntacisha impuzu, ariko
ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarasharije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ibyatsi byo ku misozi ityo biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki, kuko ibyo byose abanyamahanga ari byo bitwararika, ariko so mw'ijuru arazi ko ibyo byose mubikena. Ariko mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ibyo byose muzovyongerwa. Imana ishimwe. Amen. Wakire amajambo y'Imana, wakire amasezerano y'Imana. Yesu yaravuze amajambo arimo amasezerano adasanzwe. Haleluya. Ikintu cya mbere dutangura gutangarira ngaha ni ingene Imana yerekana ububasha bwayo bw'ibindi imaze gukora bikwiye kudutuma tuyizera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya? Iki ni ikibazo. Cyangwa umubiri nturuta ibyambarwa? Yandi majambo, mbega icyo cyitwa amagara nashoboye gukora ikikwereka yuko nshoboye? Mbega uwo mubiri wambaye ntushobora kukwereka yuko ushoboye? Mbega amagara ntaruta ibyo kurya? Kuronka apeti no kuronka ibyo kurya ni ikihe cyoroshe? Kubera uyamana wibaza ngo niyo yoroshe kuronka, ariko kuronka apeti karonka n'amagara yo gufungura imfungurwa, Imana ibigira icyo isiguza ubushobozi bwayo, kakwereka ngo jewe ntanga amagara n'ibyo kurya adashoboye kubitanga. Jewe ntanga umubiri, uwo mubiri niyo nyene tugomba kwambika. Jewe ntanga umubiri n'imyambaro n'ivyambarwa adashoboye kubitanga. Mbega umubiri nturuta ivyambarwa, nturuta impuzu? Sinashaka turaba nk'ikindi muri aka kanya, nagomba turabe n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Amen. Imana ntinaniwe gukora. Haleluya. Imana ntinaniwe gukora, irabishoboye kandi cyane. Ikindi ikisiguza ubushobozi bwayo ni ibintu dusanzwe tubona mu isi yose. Nimurabe ibiguruka byo mu kirere, ntibibiba, bishwabura kandi ntibyimburira mu bigega, ariko so mw'ijuru arabitunga. Haleluya. Nta n'umwe ararazwa ishinga ati mbega yemwe uyu munsi inyoni z'ingozi zifungura iki? Eka yemwe ndabe ko nogira ico ngira inyoni zirye. Nta n'umwe aragira uwo mutwaro, no hano turazisengera n'umufuko. Ariko Imana yateguye ingene zitunga kandi irabikora. Haleluya. Niyo yishingiye intahe iravuga ngo raba ibiguruka byo mu kirere, ntibibiba, nta n'uko bisarura, nta gihe cyabyo cyo kuvuga ngo umushahara wageze, nta gihe zifise cyo kuvuga ngo hageze kwimbura, nta gihe zifise cyo kuvuga ngo isaha yo guhembwa ngo turageze kuja guhembwa. Wapi? Zibereyeho kwa neema ya Mungu, zibereye mu buntu bw'Imana, natwe tugaca dushaka kuba mu nguvu zacu. Ariko Imana iriko iravuga ngo reka ubwo buntu ntungishe inyoni, ndabubatungishe ko mwebwe muranazirusha agaciro. Imana ikomerwe amashyi. Ubushobozi
ntungisha inyoni zitagira amaboko ataco zifasha, zitagenda kurima kugira ngo azitunge, zidafise uwo zikorera kugira ngo azihembe ngo azitunge. Reka ubwo bushobozi ndazibesheshaho, nawe ndabugutungishe, kandi wewe ndabugutunga neza ubwo wowe urazirusha agaciro. Amene y'amakenga ndayuha. Haleluya! Mbere ndatanguye kwiyumvira ko umuntu akeneye kurya. Ndatanguye kwiyumvira ko umuntu akeneye gufungura. Gacane twumve. Mama wawe umuganga yakuye akwakiriye uvuzi. Ninde? Vyemezwa n'iki? Nuko yagushiriyeho umushishito n'amenyo abihekeye n'ururimi n'ibintu bitandukanye mu mubiri wawe bigufasha kwinjiza ibyo kurya muri wewe. Hanyuma kandi ntawayibwiye ngo uraraba mana ngureme ibiharage, mana uraraba ngureme ngo n'ingano. Ntawa n'umwe yarigiriye inama, iyo nyene yarizi ico yakoze, nico gituma ukwiye kwiyizera. Haleluya! Mbwira mwene wacu mwicaranye canke isatanye uti niwitegereze ubukuru bw'Imana n'ubushobozi bwayo. Amen. Itegereze ubukuru bw'Imana, niwitegereze n'ubushobozi bw'Imana, bigutunge. Amen. Mana ninaniwe. Amen. Usumwe Mose yaragize ikibazo, abantu yararongoye bamurirako, mbere baranamwidogeye, bambwira ati dawe twaje gupfira hano muri ubu bugaragwa ntaco kurya dufise. Hanyuma Mose acaja nawe kwazambira Imana. Ewe urakaronka uwubwira yitwa Imana. Haleluya! Aca afata ivyo bitwaro vyose bamusutseko, nawe acaja kubisuka ku Mana. Aca reka ati ewe Mana, none jewe abo bantu wabambaye ndabaheke jenyene, none jewe nabaye nyina wabo jewe none Mana yawe ubu bansavye, none jewe muri ubu bugaragwa jewe ndazigura era abamana era nawe ndabira Imana nizi. Imana ishiraho mbwira ati Mose, biratangaje rero, jewe menga ndabona Mose avugana urwamo, mugabo Imana igacivuga mu gacerere. Mose, uyu munsi abo bantu bose babaha inyama kandi zibakwiye. Mose aca atangura kuyakanura. Erega Mana, aba bagabo ndimo n'ibihumbi 6, wokura hehe inyama zibakwiye? Erega n'ibihumbi 6 Mana. Imana irasema Mose, erega jewe nta kinaniye, nige uraza kuraba ko ivyo nakubwiye biza gushika canke bitaza gushika. Sinzi inyifato yaciye agira, ariko ico tubona ngo Imana ikihutisha umuyaga. Waca haza inkware zirazimya aho baba, ziragira volume nk'iyi metero zigerekeranye. Byasaba kuzambura iminsi myinshi, ntizari zikibakwiye ahubwo zari zibarenze, ko ari Imana ishoboye rwose. Mose, ntiburaraba kw'ivyo
c'Imana twoyikomera amashyi menshi. Cyangwa gutungwa n'ibiharuro bitunze abandi bose n'abatubaha Imana. Ariko igituma twahisemo Imana nuko twahisemo kwizera. Ibyo kutizera tubirekera abatizera, ariko wowe nanje reka tubesheho mu kwizera. Kandi kwizera kurafise ibikorwa bitugaragaza. Amen. Ukwizera kurafise ibikorwa bitugaragaza. Hari ibikorwa bigaragaza ko umuntu yizeye. Ukwizera si ikintu cy'ikirofa kiri aho. Ukwizera si ibintu by'insigamenge biherera hariya gusa. Ukwizera kurafise inyifato ziguherekeza, zijyana nako. Haleluya. Yesu rero yavuze amajambo ati nimurabe ibyo ongene bibayeho. Hanyuma kandi acatubwira ikindi kintu muri ibi byo kutwereka ubushobozi bwiwe, niyo pondiko, niho hantu ndiko ndavuga. Acaratwereka iby'amashurwe yo ku misozi. Aravuga ati nta n'umwe ashajije nkayo, ahubwo mu gihe ushana niyo tugombye gushaza, niyo duca turondera tukayazana mu isengero, tukayacapa ku mpuzu twambaye, tukayashira ku mameza yacu. Kubera iyo tugombye gushaza turondera ayo mashurwe, kandi ayo mashurwe ntazi iyo bibera kugira ase neza, ntazi iyo bibera ayo mashurwe. Wowe ushaka kumenya iyo bibera, byihebere, rekera Imana imenye iyo bibera kugira we ubeho neza. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Data, namba amashurwe atazi iyo bibera ukayatunga. Nanjye sinkeneye kurinda kumenya iyo bibera. Nagushimiye kutomora. Imana ntinaniwe no gukora. Imana yarerekanye ko ushoboye mu byo yaremye. Haleluya. Imana yarerekanye ko ishoboye muri bijya turaba hafi yacu. Kandi Bibiliya ivuga ngo ayo mashurwe yoyo ayo agirwa neza gutyo uca yuma. N'utuntu tw'utwatsi. Umunsi umwe narigeze kuba ndiko ndagira utuntu muhira, ndiko ndashaka ko tumera neza, utuntu twameze muhira. Hanyuma nza numva umenga ni umuntu aganirije, none mwebwe ko ikintu mwahisemo gutera mukibungabunga, none mwibaza jewe umuntu nahisemo kurema ko mwomubungabunga. Narumiwe, natumvise byari n'ingufu, ntugire ngo ni tumvise mu kanwa kanjye, byari n'ingufu, numva ndumiwe. Kumbe n'amashurwe yo ku misozi twari tubona tuyita ngo yarimejeje, ariko arafise uwayamejeje. Uwo yayamejeje ngo arayasesha neza, arayabungabunga. Kandi ngo n'umwami Salomo umutunzi kahebwe ntiyigeze ashaza nk'ishurwe rimwe muri yo. None mwebwe ni mwebwe atazobwira neza. Hano havuga ngo
none Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi ityo biriho uyu munsi ariko nkejo bigaterwa mu ziko, mbega ntizoroshiriza kubambika mwebwe abo kwizera guke? Reka twizere mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu yavuze ko kuba ari ukwizera guke iyo twiganyiye, kuba ari ukwizera guke iyo duhagaritse umutima. Wewe urashobora guca uvuga uti oya si ukwizera guke, ibintu birakomeye. Mugabo wakubwira ati oya ni ukwizera guke kuko ntabikomerera Imana. Haleluya. Y'amashurwe niyiganira ko Covid yateye. Ajya amashurwe niyiganira ko intwaro zahindutse. Ajya amashurwe niyiganira ko ari muci, niyiganira ko ari hehe, yoyo arazi ko ivyayo vyamaho. Hanyuma kandi niyo yohunguruka abagiye kwitegurira gusubira kubaho. Haba hasigaye akanya gato gusa ukatubona yagarutse ukuri kwawe. Imana nyene kuyarema ni Imana ishoboye cyane. Amen. Haleluya. Rero hari ibintu numva twokuramo tubona ngahamwe ijambo ry'Imana ngo nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki. Murongo wa 32 havuga hati kuko ivyo vyose abanyamahanga arivyo bitwararika, ariko so mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Imana ishimwe cane. Providence divine, ugutegekanya kw'Imana. Haleluya. Imana yarategekanije ingene dushobora kubaho. Haleluya. Amen. Hano muri Bibiliya y'Icongereza nigeze kuyisoma, naciye iminsi soma mwayo majambo, hanyuma uyu mwanditsi yakoresheje akajambo kavuga ngo your daily needs, ibintu ugenda urakenera ku munsi ku munsi. Imana yarabitegekanije. Yaciye ivuka kazoza gashasha gaciye gavuka kaciye. Urazi ukwizera ni guhusha. Wizeye ijambo ry'Imana nuhusha, ni nk'urusasu rusohotse ruza aho rugiye kugema, ni nk'urubuto ruguye mu ivu ryiza mu kirere ciza ahatagira ivyonona. Kazoza gashasha uzona uko nyene kirashe imbere yawe. My daily needs, ibintu byose nkenera ku munsi ku munsi vyarategekanijwe n'Imana. Kutizera niko kuturanduye no kutamenya. Kwa rero tubona tubaho nk'abazi taco tuzi, kandi mbere yo umuntu niyibwira ngo ari n'icazi bazoba atacaramenya. Iyo uciye bugufi ngo wigishwe n'ijambo ry'Imana niho umenye ko utari bwamenye, kandi niho ubona ko utari bwizere. Usanga ijambo ry'Imana rikubwira ibintu binini gusumba ivyo wari umaze kwakira. Ukuri kw'Imana kutubwira ngo Imana yarategekanije kutubeshaho. Amen. Haleluya. Okay. Ivyuko Imana ishoboye tukabibonye,
preuve, Imana itanga ibigaragara nawe uraba yuko ishoboye. Aleluya. Umubiri wambaye ni ikimenyetso cy'uko Imana ishoboye. Iyaremye umubiri, mbega umubiri nturuta ibyambara. Aleluya. Amagara ufise kuri kurahumeka ni ikintu ngendanwa kikwereka ubushobozi bw'Imana. Aleluya. Ikindi tugiye kubona ni yuko yarategekanije ibizodutunga. Aleluya. Ica gikurikira ni iki kitwereka ngo aradufitiye ibiruta amabeni, aradufitiye ibiruta ibyo tubona umenga nibyo dukenye. Mu murongo wa 33 havuga ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ibyo byose muzobihabwa nk'inyongera. Yesu ashimwe. Afite byinshi kiganza ciwe harimo binezereza umutima, harimo bazindukiye ku kamogi kugira barondere umunezero. Ndazi igitigiri cy'abagabo bafite inoti bararanye n'abamaraya kugira barondere umunezero. None ibitera umunezero finalima n'ibiki? N'amapeni, n'inoti, n'inzu nziza mubona bazita bakaja mu zubatswe n'abandi, barazisiga bakaja mu zubatswe n'abandi kandi bakaja kurara nayo n'abantu Imana ishishwa nabo, kandi ishishwa n'ingene abantu baba bari mu ngeso. None finalmente umunezero ni uwuhe? Inezereza umutima afite byinshi harimo ibyiza gusa binezereza umutima. Yesu ashimwe. Aleluya. Ninze umutima wawe tuganire ku majambo y'Imana abohora. Amen. Imana ishimwe cyane. Ukuri kw'Imana kurakiza, ukuri kw'Imana kuratabara, ukuri kw'Imana kurakura ubujuju, ukuri kw'Imana kurakura ibisazi, ukuri kw'Imana kurazana ubwenge, ukuri kw'Imana kuratanga indero, ukuri kw'Imana kurimo umugisha, ukuri kw'Imana kurabeshaho. Imana ikomerwe amashyi cyane. Haleluya. Imana ifite ibintu biruta amapeni, natwe tuko turondera amapeni. Umwana w'imyaka 3 twiyumvire gatoyi agakina ushanje hano itabi ibisuguti papa akunda kumugurira yamenyereye, ugacushiraho agashenete k'inzahabu gato gato k'amagarama nk'atanu, ugacushiraho n'isaha nk'iyi, ugacushiraho n'inoti y'ijana ya Rwagasore nshasha, ugacushiraho n'agakreyo en couleur keza ahora abona abakuru biwe bajana ku ishuri, ugacushiraho n'ikibuye cy'inzahabu kitarakorwa ku inkamba, ugacushiraho n'akaju akunda. Wibaza ko yotangura gutora, yohereza gutora icyo yohereza ko ubwa nyuma yohereza ngo n'igiki ikibuye, kubera naho ibindi byose yoba yabitoye icyo kibuye ataragitora kuri we yumva yatoye. Ega hari kuri ngombo sise
hari ibibuye by'inzahabu bitarakurwa kw'inkamba Imana idufitiye mu kiganza, kandi duhisemo ivyo bibuye icibikura kw'inkamba ikabiduha bikayangana. Haleluya! Biramugenzi bitari Imana idufitiye biruta bijya wirukama. Mani komego amashishari. Eka twishire ku munzani gatoya. Twishire ku munzani gatoya. Kandi sishaka kubatetereza oya. Shaka twishire ku munzani gatoya. Amasaha yawe menshi uyamara urondera ico kibuye cyangwa uyamara urondera twa tundi turi kwitaba. Twese turanganya amasaha yo kubaho ni 28. Twese turanganya. Tureka amasaha. Ikintu kiguhagaritse umutima cane wamana umwitwarariko wacu. Nikijya kibuye cy'inzahabu cyangwa n'inoti y'ijana ya Rwagasore nshaje. Twarubishira ku munzani kugira ngo utore icyo usengera. Imana idufitiye ibiruta kandi kivuga iti nimubanze mutore ibi, badutore ikibuye cy'inzahabu. Banza witware ku bwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ibisigaye byose muzobihabwa inyongera. Nta gikomero amashyi cyane. Amen. Ubwami bw'Imana none ni iki? Ndabwitwararike gute? Nabyo bintu byo kwitwara ubwami bw'Imana ndabyumva kweli, numvise yuko ari byo bitegerezwa gutangura, hanyuma bya bindi umenga ni inyongera nyine biracana. Hano mu isi hari igihe duhora tubona ahantu kuri kintu bagaca bagiherekeresha ikindi, washaka bitari mu bwoko bubi ukagura ikintu bagaca bagiherekeresha ikindi kubera n'akantu k'akanyongezo gaherekeza ico kintu. Abakubwira ati naho iki wari kubitwara atacu kubusa ukaba wanguriye ico basha aho rero kubuguriye ico burya wewe urakoze. Ivyo birabaho turabibona. Namye ndaganiriza umuntu ariko aragira akabutike hanyuma agashasha ndamubwira mbiriza ashaka ujya dutegereza kugira ubwenge. None wewe uriko uravuga kuri mu bandi bafise amabutike benshi, none iyo butike uyidandaje utegereza kugira ubwenge bw'ingene ubigenza. Ndamubwira burya hariho abantu b'abakiriya bose n'abantu bitwa abana n'abakiriya birenze. Hajya wotora isashe y'ibombo ukayiheba, umwana aje gushorera ukamumutekerera imbombo, uzoraba yuko utaronka abakiriya baruta abandi bafise. Wona mutuma ahandi ngo ajeyo ntiyokwemera, ugaca utekera utuyobe tugere tubiwiyobe vyaratsinda. Kajya akabombo ka 50 ukagaheba. Igihe kimwe bazoba barakuzuranye uzinyegeza kugira bagabanuke. Ariko iyo mbombo azoba yitanze nk'akanyongezo, baguze isukari abo abahaye imbombo y'agatuma azogaruka. Imbombo ntakivuze kuri we, icari gifise agaciro kuri uyo muntu yari isukari niyo atari gupfa kuguha. None Imana vya bindi atari gupfa kuguha yabiguhaye muri Yesu. Amen. Mana idufitiye ivy'agaciro. Haleluya. Usumba ibindi. Icya mbere gikomeye muri ivyo ni ukuba inshuti yawe. Imana iragomba ko muba inshuti. Haleluya. Witwararike kuba inshuti y'Imana. Ico kintu kirayikora ku mutima iyo isanze hariho umuntu yinamuye ngo akundane nayo.
premier vendredi inyigisho z'ijambo ry'Imana mu gifaransa havuga ngo un bon adorateur deviendra toujours un bon serviteur. Umukozi w'Imana nyawe azokwamara umukozi w'Imana nyawe. Amen. Ubucuti bwiza n'Imana butegerezwa kuvyara kuba umukozi mwiza w'Imana. Umwana afitaniye ubucuti n'abavyeyi biwe nyabwo ndashobora kubona umuvyeyi wiwe ariko arunamanga mu bikorwa yarushe nawe ngo aca kuba ageretse akaguru kandi muri saro arindiriye umukeke nyina aza guhisha. Uyo si umwana. Oya wapi umwana nyawe abonye umuvyeyi ariko arirukanka muri bijya no muri bijya nawe yibaza ico yoterera kugira ngo nawe bariko barakora bijya bakora na bijya hagira ikindi akoze bigende neza baruhuke bose. Jambo ry'Imana rivuga ngo umwimbuzi yariteguriye kuza kugira ngo umubivyi aruhukane n'umwimbuzi. Haleluya. Umubivyi ariteguriye kuza kugira ngo aruhukane n'umwimbuzi. Rero umukunzi w'Imana wese ibi akanyura mutima kakubayemwo kuko wumva ko Imana ari nziza kandi ugomba kuyikunda kaba gakwega muri wewe kugira ico ukoze. Twama duhereza mu isengesho rivuga ngo Mana kubwiza bwawe n'ibikorwa vyawe bihamba noguhiki nkoriki. Aho niho hari inyishu oya Mana ishimwe. Bibiliya itubwira ko ingabire z'Imana duhabwa si zacu n'izo gukora ubwami bwayo kugira ngo ishengero ryayo umugeni wayo atunganwe neza. Uriko urafasha Imana gutegura urubanza ifise rwo kubana nawe yakoye. Imana ikomerwe amashyi cyane. Haleluya. Imyiteguro yose turimwo n'ibi bintu bihagaze aha naka n'uyu n'ibindi byose ntabwira na kimwe turiko turakora. Turiko turategura kuzobana n'Imana. Turiko turategura umugeni wa Yesu. Haleluya. Ariko arasigwa, ariko arahabwa ubwiza. Haleluya. Ariko arahabwa imota neza. Nigeze kubasomera ndabereka inkuru ba Esiteri mu kwitegura ngo babaha mwari mw'ikoraniro rya Mose rero tureke twarimo. Ba Esiteri mu kwitegura babaha ngo imbazi ibintu bituma amota neza ahantu mu bintu yiyuka n'ibindi yisiga. Kwiyuka murabyumva ko abihema amezi 6 kugira ngo ntazogire igikabo. Akamoto kabi kose kamuvemo akayashukiwe nikakumvikane akamoto kabi ashikiye umwami amota neza. Iyo ni imyiteguro y'umugeni asanzwe bategurira umwami w'umunyabyaha. Ahasuwe ruzi ariko twebwe tuba turitegura kuzobana n'umwami w'abami Imana umuremyi wacu. Haleluya. Ibyo kugira ngo bikunda birasaba ingabire Imana irungika muri wowe no muri urujya no muri urujya no muri urujya tugaca twemera tukaba imigende myiza tugakoreshwa n'Imana bitandukanye. Ugakorera uwe ugakorera uriya nanjye ngakorera urya nawe agakorera urya undi agakorera urya. Ingabire z'Imana zigashwara muri twebwe hariya muri quartier akumvikana y'ubumote bwawe mwera. Imana iguhe kubyakira. Haleluya. Hariya muri quartier hariya muhira hariya mu kibano Imana ishimwe. Mwana hari utuvuta twawe mwera nimutuzane muhamagare Nahimana. Bagaca baza bakaguhamagara Nahimana ugacoza uti ndi hano umuntu Imana yagiriye ubuntu. Ibyo Yesu yashaka gukora kiriyo yabishize muri twebwe naje. Mwavuze ngo mufike ikibazo tudufise ikibazo umwana wacu akuma yikubita hasi nimba ari ntangara ntabyo tuzi tuhumura. Yesu yarabambwe kugira ngo mutabagwe nanjye yarantabaye reka ndamusengere.
amusengera intandara. Haleluya. Twishwe no kuguma twiruka kuri rya jana rya Rwagasore. Rijya rero uriko uragiruka ko ndababwire sinzi ingene reka ndabikongore. Rijya uriko uragiruka ko bwenge buratakara bw'ivy'Imana. Uragenda neza kandi nagira ndakubwire ngo birashoboka cyane kuri Roma ritagutwaye ubwenge. Nugumiza umutima kuwo muri kumwe, nugumiza umutima kuri iyo Mana, ibyiza n'imbabazi bikagomba. Sima kurenganye, sima gusaba ibiturire, sima gukora ibintu nk'uwikurayo, wigisha abana b'Abarundi nk'uharura iminsi gusa, bikore neza nk'ugomba gutanga ikintu cy'agaciro, ubaho ubumenyi, ubwo udafise genda urondere, uzosohora abana b'incabwenge kandi bagaburira ijambo ry'Imana. Bazovamo bafise ubuzima, ubwo buzima wabahaye Imana irasubika kuzuriza, uzoca uraba ingene ikugirira neza. Imana ikomerwe amashyi cyane. Haleluya. Erega nta kubaho na kumwe kutari gukwiye kuba mu Imana. Nta rudandazwa, nta kimekanisye, nta gifundi, nta rugo, nta bana, nta bakecuru n'abatama, nta kubaho na kumwe kutari gukwiye kuba mu Imana. Nuko hateye ubugarariji twakira ubuzima bushasha bubonerwa muri Yesu. Amen. Haleluya. Ikigira gatatu muri ibyo by'ubwami bw'Imana tuca tubona ngo ni ukugororoka kwayo. Haleluya. Kwiyamiriza icyaha na kigenzi cyacu n'inshuti zacu zose. Amen. Kwiyamiriza icyaha, urazi ingorane z'icyaha kigutandukanya n'Imana, kubera urumva ntibushobora kujyana nayo muri ico, urinjira igasigara hanze. Winjiye mu kaguriro kacu yo isigara hanze, ntimujyana n'Imana mu cyaha. Bibiliya ivuga ngo mba ahantu hera kandi mbana n'umufise umutima utunganye. Imana ushobora kwivanga mu byago ni uko igukunda. Iragukunda mugabo winjiye mu kaguriro k'ibyaha, irasigara hanze we winjireyo. Imana idufashe cyane. Dushobora kumva ngo presence y'Imana, ubwiza bw'Imana uriko urakuyakuya umuntu w'abandi usambana. Urumva ubwiza bw'Imana ubuvana. Uriko urasinya amadosiye mabi, uriko urasinya amasinyature y'ibinyoma, uriko urabesha. Nibikunda ubwo bwiza bw'Imana dutora. Uriko urabeshera abantu, uri mu biganiro byo kugirira nabi ababanyi, uri mu biganiro byo kurenganya no kuvuga nabi abandi. Nta presence y'Imana wokumva, ahubwo n'utuvuta wari wumvise turasohoka, turacafura, ukarondera bimwe usenga ugakabakaba. Mana ndi mu bugaragwa, uri he Mana? Watawe. Niwe wayitaye, siyo yagutaye. Nitwa kubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Icyaha kirirukana ubucuti bw'Imana, icyaha kirirukana umunezero w'Imana, icyaha kirirukana amahoro y'Imana, ko nta mahoro y'umunyabyaha. Mana idufashe cyane. N'ibindi jewe numva nizera ko Imana ifise byinshi bitangaje mu kuboko kwayo. Tubanze twitwararike ibyo by'ubwami bwayo n'ukugoroka kwayo, ibisigaye Imana ntinaniwe no gukora. Arakati kandi twongira
iruhande rw'itwerwa bw'Imana n'ukugoroka kwayo ni gusenga ubudasiba ukuri no mu mpemu. Daniyeli yatanguma asenga, ibyo yari yasengeye byari gushoboka ko bitabandanya kumushikako naho Imana yari yamwumvise, ariko yagumye asenga. Bibiliya ivuga ngo yemwe abibutse Uhoraho nimurambirwe. Ndabisubiremo, yemwe abibutse Uhoraho nimurambirwe. Kandi ntitumwibutsa kuko yibagira, oya, ahubwo tumwibutsa kuko twebwe nyene turashobora kwijana kure y'aho Imana ikorera. Ubwo kuguma dusenga bitugumiza imbere yayo, bidufasha kugumana connection. Uriko urahamagarana n'umuntu ku telefone ukaja mu kibanza gucokeyemo kitagira amarezo, ibyo mwavugana biracika. Nimba ariko aragomba kuguhamagara, nimba ari ivyo aguha, ako kanya birahana. Namba araho yagira kurangire uza kuja gutora ivyo ukenera, ako kanya birahana. Connection zacitse ahantu hari rezo wahavuye, biroroshe cyane yuko ibyo wari kurakorana n'iyo muntu bidasubira. Rero iri jambo rivuga ngo musenge ubudasiba, muri Tesalonika, mu Banyefeso n'ahandi henshi, no muri Luka 18:1 ngo nimurambirwe. Mu gusenga nimurambirwe. Aca bacira umugani w'umupfakazi yagiye kurondera umucira urubanza w'umutware mubi. Nimurambirwe, Imana ninaniwe no gukora. Nimurambirwe, igihe turambirwa hari hageze ko twishukwa, igihe turambirwa hari hageze. Kandi ugenda ubwire Imana irakomeye, Imana irazi kutumenya, ikatubona ko naho turiko turasenga turabangikanije, hamwe yodutevya woca wicira ahandi. Kandi bizi yuko niragutevya uca wibukanira, wibakanira n'umupagani yoshobora kugutevya n'ingoga, kugira ngo nawe ntugume wiyitiranya, uyimenye uwuri, ubimenye kuri umuntu w'umuhemu atihangana. Ubuzi ivyo ushaka uca uyiheba, gaca uja kwiyubakanira n'umupagani, gaca uja kwitorera ivyo utemerewe, ugaca uja kwicira inzira aho zitari, aho itakwemereye, ugaca wishiramwo ibintu bitemeye kubera ugomba gufosesha ukwizera kwawe, gucisha ku ruhande ukwizera kwawe. Ivyo bintu Imana irabizi. Uwo munzani turawucako cane, turaja ku munzani w'ibipimo. Imana irashobora kugutevya ibibona, kubera hari akantu k'agasorobo kari muri wewe igomba kukabanza kuvayo no gupfa. Yemwe abarondera Uhoraho mumurondere, muzi ko ari Imana y'ubwenge, ituzi gushika naho tutiyizi. Kantu kose katugize, n'akantu kagize urushatsi rumwe rwanje, aka kamwe Imana irakazi, akarimi indani irakazi. Kandi Imana ntiriko irakora nk'uhenda abantu, burya Satani ahenda abantu akababonesha umenga bariho ariko bapfuye. Imana ntibikora gutyo. Imana ishaka ibintu biri pure, Imana ishaka ibintu vy'ibinyakuri, kuko Imana iri gutegura ibizohoraho. Imana ntishaka abantu batoturigwa n'umuriro, Imana ishaka abantu bazowucamo bakarengana. Amen. Cyatumye dutegura kuba abantu bakozwe na substance idasha, idutegura kuba abantu bakozwe n'ibitugize muri twebwe bidasha. Naho twoca mu mazi ntazoturengera, tuza tumera nk'isazi tukayoga hejuru tukigira.
ukamenga ntibaciye muri vya bibazo, kandi ibibazo ushobora gucamo ntibiruta umugisha Imana yaguteguriye. Vyakire. Murakoze. Ese wawe umugisha turangirize hano, dusenga ubudasiba ico twari tubonye, bindi tuzobandanya kuvyiga, ariko igihe turiko turasenga ubudasiba, amasengesho agwiriye aduga nk'umubavu ku Mana, kandi ayo masengesho y'agaciro muri no mu mpwemu ashitse ku Mana amera nka kwa kundi izuba rya kirisi, amazi ari muri yo agatumuka akaduga, ashitse hejuru agaca yirema nk'imvura, iyo mvura igacigwa. Amasengesho dusenga y'ukuri n'impwemu araduga ku Mana, kandi ashitse ku Mana irayahingura nk'ibintu dukeneye by'ukuri, ikabiturungikira bimeze nk'imvura y'umugisha. Ahandi ikabirungika nk'ubushobozi y'amabombe agenda kubomba kuri ivyo mwese ariko araduteza, no gucagagura iminyororo yari turiko. Ugusenga kuratabara. Turangize dusenga nyene.